ndabaramukije mwese n'abahakazi abanywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa kaze mu makuru agezweko ariko aravurwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Nkuko mumaze kubimenyera hari amakuru atandukanye tuba turiko turabashikiriza cane kuyagaruka ko cane abariko aravurwa amakuru muba mwaranyegejwe y'amakuru abariko haratohozwa n'umurwi w'abamenyesha amakuru bacu bakorera irya nino ngaha mu Burundi mu karere ka Afrika ubuseruko ndetse n'ahandi hatandukanye. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku makuru ariko aravurwa cane ariko tukaza kugaruka ku makuru y'ibanga. Haramwe mu makuru y'ibanga duhawe n'abaganga bakorera mu gisagara ca Bujumbura. Ayo makuru baduhaye avuga yuko ngo ibitigiri vy'abandura ndetse n'abicwa n'umugera wa coronavirus vyoba vyatanguye kuduga cane. Mu makuru dufise duhawe n'uyo muganga araza kutubwira bamwe mu bantu boba batanguye kwicwa n'uyo mugera ndetse bikavurwa yuko ngo kuri ubu ngubu ibintu bitoroshe ndetse n'abaganga ubwabo babona ko ibintu bitaboroheye. Turaza kugaruka kuri ubwo butumwa nubwo uyu muganga aduhaye n'umuganga atipfuje yuko twomutangaza kubwo amakuru akomeye aduhaye. Ni mu gihe boneka yuko mu Burundi ibintu vyatanguye gukomera mu gisagara ca Bujumbura, ibitigiri vy'abandura ndetse n'abatogwa uyo mugera wa coronavirus bibandanya kwiyongera. Ariko haravurwa kandi birabana imyuzurira mu gisagara ca Bujumbura. Ibice bimwe vyatanguye kugara bivanye n'amazi y'ikiyaga Tanganyika. Burya ngo leta irabifisemwo uruhara ivyo vyose vyoba biriko biraba. Hari ico abihweza ibintu n'ibindi babona ku ruhara rwa leta. Turaza kuraba leta yoba yarabigizemwo uruhe ruhara kugira uyo mwuzurira ubandanye kuba mwinshi ndetse bikaba vyatumye bamwe batangura guta izabo kuko aho bahora batuye imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika yatanguye kubashikira. Kumwe n'izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravurwa irya nino nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuzikurikira mw'idonido ryano makuru. Ico utegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe kugira igihe cose dushize ko inkuru uraje uba mu bambere bashikirwa nazo. Ushobora kuba utarafyonda kuri sabone kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko. Kuri wewe utwumviriza uri ngaha mu Burundi ndaguhaye kaze, abari mu bihugu vy'abanye mwese ndabaramukije, nibagiye namwe mudukurikira muri irya nino ngaha ku mugabane wa Afrika ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu ya kure. Ano makuru yacu araza kugaruka ku bisate bitandukanye ndetse turaza no kuraba izindi nkuru zivurwa mu vya politike. Ano makuru yacu reka tuyatangurire kuri no nkuru yihuta. Hari amakuru y'ibanga duhawe n'umwe mu baganga bakorera mu gisagara ca Bujumbura. Umuvuduko udasanzwe w'ikiza ca COVID-19 Bujumbura abaganga batanguye gutabaza. Naho hadasiba gufatwa ingingo zo kwikingira ikiza ca COVID-19 ngaha mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura, ico kiza cazananye umuvuduko utarumenyerewe nkuko tubimenyeshwa n'abavura bo ku bitaro bitatu vya leta biri mu gisagara ca Bujumbura. Abo baganga batwandikiye ubutumwa. Umwe yagize ati nukuri twarengewe n'ibitigiri dufise vy'abagwaye COVID-19 aho ibibanza vyabagenewe vyose vyuzuye eka ndetse n'impfu zabaye nyinshi. Biboneka ko ico kiza kiriko kiratongora. Nk'akarorero kuno munsi hari umushoferi wo muri ONG bahamvye niyo yamwishe, no kuvuga COVID-19. Mu bapfuye no munsi harimwo kandi umuprofeseri, kandi abo bose basize utwana tukiri duto, aho simvuze abapfuye mu ndwi iheze. Ibyo bikaba bivurwa n'umwe asanzwe akorera muri bimwe mu bitaro vya leta bikorera mu gisagara ca Bujumbura. Uyo akaba atishimye yuko tumuvuga izina. Abaganga bati vyaduteye ubwoba ivyi COVID-19.
ibitaro Kareti hamwe n'ivyitiriwe umuganwa Karori biri mu Buyenzi, akaba yemeza ko abakorera mw'ivyo bitaro mu kuvura abagwayi abatari bake bafise ubwoba k'umugera wa COVID-19 ndetse ko hari n'umuganga yarakomeye mu vyo kuvura muri bimwe muri ivyo bitaro aheruka kwitaba Imana, bikaba biranemezwa na bagenzi we ko ngo ari COVID-19 yamuhitanye, naho bitemejwe n'abajejwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Uyundi yaduhaye inkuru akorera mu bitaro vy'abasirikare mu Kamenge, akaba yatubwiye uku ati nko ngaha iwacu muri hôpital militaire hariho umumama yakorera muri maternité, ubu araryamye ariko aravugwa. Hariho uyundi umu anesthésiste ndetse ariko yararemvye cane, wewe ngo aremvye, ngo hariho abandi bagera kuri 3 bayipimye. Abo rero ngo nabo tuzi neza kuko ngo abo rero ntabo tuzi neza kuko ngo bikorwa mw'ibanga ntangere ntibigomba kumenyekana. Abaganga bakorera mu ivyo bitaro bakaba basaba ko leta ihindura iyindi imikenyero mu kugwanya ico kiza kuko ngo coco caje cazikenyeye, ndetse ngo bashobora hashobora gutikira inganda nyinshi ngo baravye urugero rw'abapfa ku munsi uko rungana, ndetse ngo bakanakebura leta ko itoza iragira ibanga ku vyerekeye amakuru y'ico kiza ngo kuko na kare ngo ubuja gukira ingwara arayirata. Ngivyo rero bimwe mu butumwa bwa bamwe mu baganga bari mu gisagara ca Bujumbura baturungikiye ubwo butumwa basaba yuko twabatabariza ngo kuko barageramiwe cane, basaba inzego zijejwe amagara y'abantu ko zitoja ziranyegeza amakuru kubirabana na cino kiza. Gihe kandi twababwira ko leta y'u Burundi binyujije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bitangajwe na Dr Tade Ndikumana, batangaje yuko batazokwakira inkingo za COVID-19, bikavurwa yuko ngo rero ngo izo nshanshu zose ngo zitaremezwa ko zishobora gukingira ico kiza 100%, ngo kuko ngo izo nshansho zitotuma umuntu atandura canke atanduza, kandi ngo bikaba binavurwa yuko ngo hari ingaruka zoba ziriko ziragira ku bantu. Gutyo rero ngo urucanco rwiza no kwikingira, ibindi ngo igihugu kikazoraba igishoboka kugira hafatwe izo nshansho hatangure gukingirwa abanyagihugu. Gusa abihweza ibintu n'ibindi babona ko Uburundi bwoba buriko buriyugaranira Kongo, kuko mu misiza abantu bamwe batazokwemererwa kuja mu bihugu vya Buraya ndetse no ku yindi migabane yafashe ingingo yo gukingira bene gihugu bayo mu gihe atazoba afise icemezo yuko yahawe urucanco rwa COVID-19. Bamwe rero bakabona ko vyoba ari inzitizi ku Barundi mu kuja mu bindi bihugu kuko ngo leta yanse gufata inshansho ndetse n'ingingo ruhasha mu gukingira bene gihugu bayo ibirabana n'ikiza ca COVID-19. Mu yandi makuru nari nakubwiye ko tuza kugaruka kuyariko aravurwa cane, ngo leta y'u Burundi irafise uruhara mu gutuma ikiyaga Tanganyika kibandanya kurengera, ndetse bikavurwa yuko ngo leta ifise uruhara rukomeye cane mu kuvogera ico kiyaga ca Tanganyika. Ivyo bishikirizwa na Gaburiyeri Banza Witonde, akavuga ko ngo umugambwe arongoye ubabazwa cane no kubona hari abubaka amahoteli meza kandi ngo akomeye, ariko bakayubaka mu bibanza bikingiwe vyo ku nkengera za Tanganyika zone tempo. Mugabo rero ngo usanga imanza zikomeye leta canke se inzego zayo zikorera muri ayo mahoteli aho kubatesha nk'uko wewe abivuga. Atanga kandi akarorero k'ihoteli
Zion Beach aho Nyene yo ngo yazanye ibivu kugezaho yigizayo Tanganyika, ndetse abantu basemerera bariko barasemerera, ariko leta iramureka ikabandanya imushorera mu gukorerayo imanza, imuha amahera yo kubandanya yonona ikiyaga. Kubwiwe rero ngo Tanganyika nibandanye yigwaneho, ngo nibandanye yigwaneho yigerere aho yahora igera, kuko ngo yavogerewe, abayivogereye nibemere ivyo vyago ngo nibo bavyiteye. Ngo kandi leta yarashigikiye ko bafata ingona bazikura aho zibera muri Tanganyika bazijana muri Musée Vivant, kandi ngo bazisanze aho zari zibereye kubera ubube gito bw'abubaka batemera amashamba ziberamwo, hamwe rero ngo n'abagiye baratwara igisagara nk'uko wewe yabitangaje. Nayo rero hamwe mu makuru yagaruka ku cane byanino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu makuru yacu ataha turaza kugaruka ku ijambo rikomeye cane Honorable Agathon Rwasa yabwiye Perezida Ndayishimiye, yamusavye ikintu gikomeye, ndetse amubwira yuko leta yoba yatanguye guhinduka nka leta zahora zitwara Burundi, aho ubwoko bumwe ndetse n'abari mu mugambwe umwe aribo bahora baronswe ibibanza, abandi batari muri uyo mugambwe canke se mu bwoko bumwe ntibaronswe ibibanza. Turaza kubigaruka ko Agathon Rwasa asavye Ndayishimiye ikintu gikomeye. mu makuru yacu ataha muraza kubikurikira. Ndakengurutse cyane rero kuri wowe tubana muri hano makuru, wipfuza kuraje mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu nkene nk'ibi, tutegerezwa gukora no kufyonda kuri sabone ukaraje mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza ibihe vyiza kuri mwese. Nivyo ndabipfurije. Bye bye.